karabaki batandukanye ku ruhande rwa gwino equipe yitwa FC Bana ko equipe yitwa Real Madrid equipe ya Atletico Madrid nuko mota wa 14 witwa Robin Ronoma yaratsinze igitsindo ku ipasi y'uno muhungu wa Simeon ndavuga Giuliano Simeon hata ciyaka yangatume 155 witwa Kylian Mbappe aza gutsinda igitsindo ciza cyane ku ipasi nziza imwe y'umunywa amazi canke ipasi novuga ngo idasanzwe witwa Ardagire abatsinze igitsindo bagenda kuba banga igitsindo kimwe kindi nimwe kandi ku mota 36 Ardagire nagiye gutsinda igitsindo novuga ngo chaso nuko cyateguwe cyitino vaho cyatsinzwe nitwa Ardagire ku ipasi yahawe nitwa Vinicius Junior witwa Ardagire nabaza ko atsinda igitsindo baja mu karoko novuga ngo bigaragara ko ari bitsindo bibiri kwa kimwe ariko witwa Sorot atagutsinda igitsindo novuga ngo cakoke nako yarata ku ipasi witwa Koke match igaragara ko Sorot yatsinda igitsindo novuga ngo cyo ku mutwe yarahaganye n'witwa Ruvano Karias n'witwa novuga ngo Tino Jesen atega igitsindo witwa Thibaut Courtois ntiyabonye nyine vyagenze ama kurota 51 yaravaiza gutsinda igitsindo kuri penalty novuga penalty yigiye kukogwa none mukinyi twa Ardagire aza gutsinda penalty vyoroshe cyane Hamajina Vareza gutsinda ku mota 33 kuri kufra novuga ngo idasanzwe Thibaut Courtois ntiyabonye nyine vyabaye hama ku mota wa 90 match ko minarangire witwa Antoine Griezmann yagiye ko yinjiye wanashaka atsinga igitsindo kuno mukinyi yagiye ko yinjiye witwa Alexis Barana nako Alexis Bayena match idakuranga ibitsindo bishika kuri 5-2 witwa Diego Simeone atagutsinda novuga ngo witwa Hans Flick nako witwa uno mumenyeza vuga ngo Xabi Alonso match idakuranga ibitsindo novuga ngo bishika kuri 5-2 ariko vyagaragaye ko wanashaka equipe ya Real Madrid vyagaragaye ko yagiye ko yinjiye mu rukino izgombora ariko urukino dakurangira kuri ukino cha equipe ya Madrid nako cha equipe ya Atletico Madrid equipe itwa Real Madrid itsinzwe ibitsindo 5-2 rukino dasanzwe rwahoze umugwa wa Atletico Madrid ndetse n'umugwa wa Real Madrid ariko kandi yari na derby komeye cyane ku buryo twavuga ati ni bugiye nkino za derby ni za nkino zidatsinda umeze neza bwo zitsindwa wateguye neza urukino nibuka ku munsi wa gatanu twavuye nga tunaruvuze ko tunaruciye ko n'urukino turavuga ruti ubushobozi bwa Real Madrid bwo gutsinda burahari ndetse n'ubushobozi bwa Atletico Madrid gutsinda burahari nubwo tumaze igihe tubona Atletico Madrid ari mu bihe vyiza ariko kandi kuza gukina derby bako na Real Madrid sigo rugezo ko kumva ngo Real Madrid zotsinda Atletico ngo ko atari nziza muri ino season ahubwo icingenzi tubona kandi dutahura nuko urukino ruzotsinda washobora gutegura neza runo rukino kanatsinda Atletico Madrid bari je kubwanje nabona ko afise amahirwe nubwo navuye ngaha mvuga ati urukino amahirwe menshi bashobora kuzorangira banganyije kandi hashobora no kuzobona aboneka penalty ku ruhande rwa Real Madrid nubwo bitakunze penalty ndetse iza no kugaragara ku ruhande rwa Atletico Madrid nubwo ati muri rusange Real Madrid haramwe mu makosa agiye kugaragara kuri Real Madrid nubwo hataragiye ko twinjira indani mu rukino reka se nuca hejuru y'urukino kuno gwashoye ko ari unagenda amakosa agiye kubwanje ndatora kumumenyereza ndavuga Xabi Alonso kubera yuko uza gusanga runo rukino rwagiye kugaragaramo abakinyi babamiriye benshi cyane gusumba byagiye gutuma agenda bitora nk'ikosa ryagiye kugaragara kumumenyereza ryanatumye adashobora kwitwara neza imbere Atletico Madrid nivyo haragize ku rugero y'abanganye ibitsindo bibiri ku bindi Atletico Madrid niyo yatanguye irabona igitsindo ca mbere gitsinzwe normal ariko kandi Real Madrid iza kugombora ngira muri igitsindo gira kabiri mu gihe Atletico Madrid nayo nyine aje kugombora ndetse biranaza kurangira Atletico Madrid itsinze ibitsindo bigira kuri 5 inyuma yuko tuza mu rukino indani intsinzwe ya Real Madrid hanini genda yagiriza umumenyereza Xabi Alonso rwa rukino rwiza cyane gose hagati y'izikipe zigira kuri zibiri hagati ya equipe ya Real Madrid ndetse na equipe ya Atletico Madrid na cyane ko ari ku ruhande rwa Xabi Alonso twabivuze turavuga ngo ni go rukino rwa mbere tugira tumupimire ko nimba byo kurara umumenyereza ashobora kuhagarara imbere y'amayikipe akomeye muri Real Madrid kubera gura na Sociedad gura na Real Madrid gura n'ize equipe zito birasa n'ivyoroshe kubera ko nta equipe nimwe muri kumuranganira igikombe kandi nta equipe nimwe mazige muhanganira igikombe nka Atletico nta Real nta Bilbao Muraki na Atletico Bilbao na Barcelona Muraki ubwo rero byari bigoye gupfa kumva ko mumenyereza yitwa Xabi Alonso ushobora gupfa kuvuga ngo waramaze gushikura uko kora vyiza kandi byaramaze gukunda hoya hari hakiri ibintu byinshi byo gukosora urukino rero navuga ko warukino rumeze neza cyane gose hagati y'izi equipe zibiri Real Madrid ndetse na equipe ya Atletico Madrid n'urukino rwabereye kuri Metropolitano Air urukino navuga ngo rwarimo n'abantu batari baki kubera ko abantu barashika hafi 60 gutyo bari bitabiye muri kino kibuga ca Atletico Madrid kugira ngo barabe navuga ngo ino derby bidasanzwe hariya mu gihugu ca Espagne
umuntu wese yaribaza ngo biraza kugenda gute hagati y'izi ekipe zigira kuri zibiri na cyane ko ari ibintu novuga ngo biba byiteganya ugishika match zigira ku 3 baheruka gukina muri Liga bari banganije uretse za Champions League bari batsindanye rero twari twibaza ngo nibiraza kugenda gute ku mande zose rero je kubwa novuga ko imbere ya vyose nabona ko rukino rukomeye mugabo nkavuga ngo Real Madrid murafise amahirwe yo gutsinda ekipe ya Atletico Madrid nisunze be ekipe irimwe yitwa Atletico Madrid na cyane ko nivyo ne ekipe ubona ko ibintu byayo bibalance mu nkino zingahe bari bamaze gutsinda ibitsindo bishika nka 11 ibitsindo 9 bamaze kwinjizwa kubona ngo hari balance mu bintu byabo ntibihozaho ugasanga kandi ku kijanye no gushubutse uburyo bugaragara bari imbere y'izindi ekipe zose zikina Liga kubera ko bari mu bice bigaya ku 31 kwijana Real Madrid nabo bakisanga bari novuga ngo imbere cyane gose kubera ko bari bamaze gutsindwa ibitsindo bike gusa bigera kuri 3 gusa batsinde muri ibitsindo byinshi nibo bafise attaque nziza rero je novuga ngo yari match nabona ko Real Madrid basabwa gutsinda kandi basabwa no kwerekana urugero rwabo muri iyo kubera ko ne ekipe yari ikomeye yitwa Atletico Madrid kwinjira nyene wanashaka nkuko mubivuze biragaragara ko novuga ngo ino ekipe yitwa Atletico de Madrid na ekipe yitwa Real Madrid gwarukiro ruvuga ngo buri muntu wese karavuga ko ategezwa kuba twe twaruvuze ko nashaka umunsi wa gatatu turavuga ko ubusasanga turuvuga ngo butandukanye tuvuga ngo ugasanga ekipe yitwa Real Madrid iza kuba wanashaka yo garagara ko iri imbere ariko ndibuka ko yiswe wanashaka yavuze ko mengo bashaka kuza banganya wanashaka nivyo mengo yavuze nimba ntihenze niko nabivuze ariko tuge n'urukino vuga wage ko waruba nkuko mamaze ko vyumva ibitsi ngene vyinjiye yaba igitsino vuga ca cuno muhungu yitwa wino ekipe yitwa Atletico de Madrid nino ekipe yitwa Real Madrid n'urukino vyagaragara ko ari ya match novuga yage kwitwereka yuko ngene vyinjiye ibitsino vyinjiye wanashaka nkuko mamaze ko vyumva igitsino ca mbere kigiye ko cinjiye wanashaka ku cuno mukinyi wa Atletico Madrid yari yatagutsinda igitsindo ari n'umukino vazi kwiza rya Rubino Roma ku mutwe ariko dakire twinjiye neza na neza basore kuma composition kubakinyo bataye mu kibuga yaba kwa Diego Simeone yaba kwa Xabi Alonso tudushaka ko nashaka ko twinjiye no mu rukino nyezi na turaba nibitandukanye byako biravuga ku rukino kuko no munsi witwa Diego Simeone yanakiriye mu igori yatanguje kwa João Black aza kuba ashiya muri defense witwa Robin Roma Clemar Engre hama kuri kabiri witwa Marco Llorente mukinyi wakira wa kipe yitwa Real Madrid David Hanko kuri gatatu hama gati mugiye witwa Pablo Barrios Koke Guillaume hamwe witwa Nico Gonzalez hama batakishi witwa Alexander Soroloff hamwe witwa General Varese ku rundi rwa kipe yitwa Real Madrid bari bazanye uwitwa Thibaut Courtois mwigori nko bisanzwe Dean Ojensen Eder Militao Dani Carvajal kuri kabiri Alvaro Carrillas novuga ngo kuri nimero 3 hakati mugiye yitwa Ole Chouameni Jude Bellingham Fede Valverde Arda Güler Vinicius Junior yubakira vuba batangwe witwa Xabi Alonso libane babiri batatu umwe hama witwa Diego Simeone nawe yari bane babiri nyuma ikenyero bameza asha kuri babiri urukino Patrick yego ruratanguye igice cya mbere cy'ikipe Real Madrid ekipe ya Atletico Madrid wabonye nyine vyabigenza ariko bigaragara ko ekipe yitwa Atletico Madrid yatawe itsinda igitsindo kwitwa Robin Roma ni urukino rwatanguye navuga ngo rumeze neza cyane gose kubera ko ne ekipe zibiri zariko ziragerageza kwataka ari ku ruhande rwa Real Madrid wabona ngo dufise ishaka ryo kugerageza kwataka ari ku ruhande rwa Atletico Madrid wabona ibigera badutasi ku minota ya mbere y'urukino ni ekipe ubona ngo buri gihe jewe nitwa Atletico Madrid gerageza n'imiburi buri mu minota mike ya mbere ndondera igitsindo gishobora kushira imbere ya ekipe yitwa Real Madrid canke se ekipe yose kanatsinda yego twara nabibonye no mu nkino zaherutse ndetse na match navuga ko baheruka kubatsinda muri UEFA Champions League kimwe cya 8 gishiri cya nyuma batsinda kibe kubusa kuri Metropolitano nyene ekipe ya Atletico Madrid yabaye ya ekipe biri efficace mu minota ya mbere y'urukino karatsinda ivyo vyanababirimo no kuvuga ngo n'igisindo ca mbere baronse rero je kubwaje nabonye na Atletico Madrid n'igiro rya Keye canke se umunsi wa gatandatu bagerageza kwataka club ya Madrid bakavuga ngo nimwahagarara gato nabi turaza kubagonga igisindo hanyuma twirenganye mugabo witwa Diego Simeone yakoze ikintu c'abakinyi atanguje mu kibuga novuga ngo basa naho menga biragoye ko bashobora gutsinda ekipe ya Madrid mu gihe Real yoba yabateye pressure ariko kandi novuga ngo yategezwa guprofitira mu bubi bw'abakinyi bitwa Real Madrid kubera ko par exemple arabivuze mu gusesa ngo n'urukino navuga ngo iyi match ya Real Madrid batsinzwe na Atletico kimitsindo kimwe kubusa nuko icyari cyitwa menace ku ruhande rwa Real Madrid kitabonetsemwo cyitwa Vinicius Junior Vini iyo yitwara neza kuri match iyi batsinzwe kimwe kubusa twari kubona novuga ngo ekipe ya Real Madrid ishobora kwitwara neza imbere ya Atletico Madrid mugabo Vini kanatsinda yaronse n'amanota make cyane yaronse amanota agira kuri 6 n'igice kimwe mu gihe
hari nk'abakinyi bawe bamene baronse n'ibice bitanu yanganyije amanota no mukinyi ndavuga Federico Valverde ariko kanatsinda undi mukinyi ashoye kuba asumba amanota gusa yabaye uno Alvaro Carreras ndetse na Dini Hodgson ndetse n'uno Dani Carvajal aho ni mukinyi makuru ndavuga SofaScore. Ego nukuvuga match batsinzwe iki kimwe bagitsinzwe ubona ngo Aporo ya Vinicius Junior mu rukino yabaye kimwe mu bintu biri vya menasije Real Madrid mu kibuga ndetse nta no wikirengeza ko Vinicius Junior kijya gihe tarameze neza hanyuma ijoro ryakeye ubwo rero Atletico bafise abakinyi bavuga ngo bo hagati bameze neza n'abakinyi bo ku mpande beza mugabo abakinyi beza ni ba bakinyi ubona ngo kenshi barakunze kugogwa n'ivyo bakina kubera ko barakunze kunanirwa no gufasha abasatirizi babo gutsinda ibitsindo biciye mu buryo bwiza canke se bigaragara neza ibero ni bimwe mu bintu uvuga ngo mu ntege nke zari zisanzwe zifiswe na club yitwa Atletico Madrid vyace binatuma kenshi gashoboka Atletico bisanga bakunze guca bananirwa no kurangiza uburyo bwishi bwo gutsinda baba ariko barondera imbere y'izamu y'ama equipe makeba yabo ijoro rya kene uvuga ko hari zimwe mu mpande je nabona nk'inguvu zishobora gufasha equipe ya Madrid gutsinda na cyane uruhande rwa nimero 3 gwari ko umugabo yitwa Alvaro Carreras oya anko kuri Atletico Madrid rwa Atletico Madrid avuga ko wari gufasha Real Madrid gutsinda uruhande rwa anko n'uruhande ubona ko nigo ruhande novuga ngo rubuze bamwe mu bakinyi batandukanye na cyane bakunze kwakina hano mukinyi ni Yerekana ni yeri oya bataka juno kino gisoro kimeze nk'kinwa Marandava cha Mandava oya Mandava ni Mandava akakanya bari bafise amwe mu bakinyi bavuga ngo bahora bakina nawe nyene ari mu mvune no musore yitwa ni zina rikunda kunjana cyane gose aramukiyashira kugenda nyene ukamwibagira yaragenda mugabo kandi umuzi wanamuzi wanashaka ndaza kumwibuka yo Marigi Jimenez canke Cardoso oya simuraba kabisa nibaze ko atagiye no mu rutonde rero ahabwo mu bari mu mvune yego yari yakinye match bahiwe na Mega Real Oviedo sinibuka rero navuga ko ni gwari rimwe mu mpande nabona ngo runo ruhande rushobora kuba menasi ku ruhande rwa Atletico Madrid mu gihe equipe ya Madrid ugerageza kurukoreramo kandi kanatsinda urundi ruhande navuga ko gwakaba yari ruhande gwagafashije cyane gose no equipe ya Real Madrid uruhande ruri ku mugabo yitwa Marcos Llorente kubera ko numwe mu bakinyi ubona n'umukinyi hagati mu kibuga witwa Marcos Llorente baramuzi no muri equipe yitwa Real Madrid yakina nk'umumiye dotere mugabo Marcos Llorente yamaze kwiyerekana nk'umwe mu bakinyi bameze neza muri Atletico Madrid cyane ko ari we mukinyi Harico kugira ngo ashobore kumufasha mu kuzibira kandi afasha no mu gusatira kubera ko afise qualité domiriye dotere cyane mu numero 8 rero navuga ngo ibyo Vinicius Junior ndetse n'umugabo yitwa Franco bari kongina mu kibuga vyari gutuma uruhande rwibagiranwa mugabe cyaciye kiba nuko umugabo yitwa Xabi Alonso yaciye abihindura ahubwo no ruhande cyaragwihoza atuma umugabo yitwa Anko akina nubwo atarosa amanota meza mu rukino mugabo byamuhaye umwanya wo gukina atamukinyi ari kumwe nawe amufasha na cyane ko Real Madrid nabo bace bahura n'ikibazo cyuko bari bafise ugo ruhande nyene rwahebwe inyuma muri defense rudafise umukinyi de formation arukinamo ibi rero novuga ko vyabaye bimwe muri facteur zatumye club ya Real Madrid yisanga mu kibazo kindi kintu cyasanze nako cyabaye nuko par exemple narinji ndani mu bibazo vyabonetse mu kibuga nuko novuga ngo Real Madrid babaye menace no muri defense yabo kubera ko nabonye efficacité no muri defense hagati y'umugabo yitwa Dini Hodgson n'umugabo yitwa Militao na cyane ko Atletico Madrid bari bakemuriye ukabona igitsindo ca mbere cyaje kwinjira ku mutwe novuga ngo kuri pass yari itanzwe hajya no musore yitwa Giuliano Simeone pass nziza cyane erega narabonye burya nkibona list ya Atletico Madrid iza gutanguzwa ino attack ya Atletico Madrid haza gatangura General Alvarez ndetse n'umugabo Sorlotte nabona nkaho umengo hari ikintu uno Diego Simeone yateguye kubera yuko dusanzwe tumenyere ku nkino nkizi za El Clasico kenshi akunze gutangura amaderby kenshi akunze gutangura uno musore Antoine Griezmann ariko kuno munsi nkabona yatanguje uno musore Sorlotte bica bimikino ati kumbure ngaho hari ikintu kana kateguye rero kinagiye gutahura nk'igisa n'ico yateguye ndabonye umengo yaje gukina na Real Madrid
agerageza kurondera igitsindo mu buryo bwose bushoboka asizemo no mu buryo bwo kurondeza hejuru kuko urabona ko abakinyi ba Atletico Madrid hari kuntu ko bararondeza imipira yo mu mitwe cyane cyane ukabona eske no muntu afite ubwo bushobozi bwo gutsinda imipira y'imitwe ninde ngaca mbona rero niyo mpamvu yatumye haza hagatanguzwa no musore Solote kanatsinda hari na bakrema lengre hano abantu ba norma bashobora kwinjira mu makorne canke mu makufa ukabona ko ari babakinyi bafite ubwo bushobozi bwo kuza bagatsinda ku mitwe ivyo vyose kuvuga yaba cha Sorolof yaba n'icitwa Robin Roman ibitsiro byose byagiye ko vyinjiye wanashaka biciye ku mutwe nukuvuga Real Madrid yakaba yari equipe ifata Atletico Madrid vy'ukuri ukabona ngo equipe yabananije ukabibona mu kibuga uri kurabisuzuma ukabibona mugabe ikibazo caciye kiba ubundi match yakaba ya Atletico ikinirwa ku mpande cyane mugabo natangajwe no kubona match ya Atletico Madrid ahubwo iri kukinirwa hagati mu kibuga kandi ifashwe na Atletico Real Madrid bibuze novuga ko hari amakosa yabaye kwa Zabi mugabo je ko bwaje no considera nk'amakosa cyane ahubwo n'ibintu byovuga byavuye ku nteguro ndetse na fana nibihe Zabi Alonso yakoreyemo sinzi ko nobigira ko oyagira ko ntaco ni sawa yego novuga ko ubwa mbere na mbere kwa Zabi yari wa mugabo afise equipe yiwe yitwa Real Madrid ikina neza kandi cyane mugabo ikinisha babakinyi cyane bo hagati mu kibuga ariko mugabo yahuye n'ibibazo bindi byo kutagerageza babakinyi kugira ngo atore ngo ni bande bakinyi bashobora kufasha kibuga novuga ngo kimwe mu bintu twari dufise ko amakenga twibaza ngo kizogenda gute cyasohoye imbere ya Atletico Madrid Zabi Alonso yacibona imbere y'amaso yiwe bya bintu by'uko uwo munsi ndi Zabi fise Militao fise Dini fise Raure fise Rudiga fise Nandi haciye umunsi fata ngo reka nkinishe Dini ejo nkinishe Dini na Raure ejo nkinishe Dini na Karias kugira ngo ndurire Militao ivyo twabigarutse ko inshuro nyinshi uvuga ngo equipe itwara Real Madrid n'umuza gusanga witwa Zabi Alonso aguma hindagura abakinyi buri munsi tutarabona 11 de départ ku ruhande rwiwe umuntu yaribaza ngo ibi bintu garasha eske bizava bimwerera ku match akomakomeye navuga ngo reka turindire wosanga imbere ya club nka Atletico Madrid yatweretse 11 bashobora kuzoza baramufasha gutangura mu kibuga mugabo ibi bintu nyene vyuko aba 11 bagerageje kuza kugira ngo baze baramufasha mu kibuga novuga ko twaciye tubona iki kintu kimwe Zabi waroganije defense yawe ariko mu nkino ndwi Militao akinanye na Dini kangahe sinakane gakikuru ubundi uravye muri equipe itwara Real Madrid hari twabona witwa Antonio Rudiga bakina na Dini ejo uza gusanga witwa Eder Militao asekina na Dini aha chaza Raure hanigiye cyangwa Raure na Militao cyangwa Karias na Dini hanigiye twigeze kubona Eder Militao akina n'uwitwa uno Antonio Rudiga mungi witwa Dini Josen yari yarose karata yo itukura cyane vuga ngo ubwa mbere yabuze umwanya wo gutegura abakinyi biwe kini kimwe ikigira kabiri yambura ngo umwanya wo kubategura n'abarose wo gutegura gaca bashira hanze kugira ngo agerageze abandi acamanza nkaca magakuruwa umurongo utukura ucamwe gasaraba bakakabanda kakajayo nkamanza nkashira ko muri defense centrale ko umugabo yitwa Zabi Alonso Atletico Madrid yamukosoye imwirika ikosa irashaka ko ngo hajya mu wa mbere hari ukuntu baca tukiga mu wa gatatu hari umwigisha twigisha ugiye imbere aheje kugukosorera ikaye yacabwira abanyeshuri bose ngo aragitoye mukomera amashi mugaca mukoma amashi hanyuma Zabi Alonso nako icyo kikunaniye agaca babwira ngo mukomera induru agaca ngo abana nabo nabana Zabi Alonso ndavuze Charance wewe mbere wanashaka mwa gato defense centrale muri defense centrale wanashaka kuri ayivuga ariko kandi Patrick ndaza gusobanura ngo naguciramwo burya ntandi mahitamo Zabi yarafise yo gukinisha defense centrale sawa nanje ndaza kubigaruka je mbere na je ndaza kuba mfise akabazo kavuga muri no defense wanashaka je uraza kumbaza iryo kosa nyuma mugabo kano kanya je novuga ngo natanze induru kuri Zabi we akantu ka mbere kuri Zabi kuri muri defense bantu bagashira uraza kubisigura kandi nyuma ariko imbere yuko uza gusigura ku kantu kawe Patrick je ndabona ngaho mego Zabura mote kuri defense ntaco ndaza kubigaruka tubandanye ntaco kurinza kuba nihagaze ko ibi bintu ndabihagaze ko sawa nta kibazo tatwe turakurindiriye turagutegereje ubandanya mu rukino nyene ego hanyuma canza nkaca ku mpande mu bakinya kinishije ku mpande Zabi Alonso aha novuga yuko ndinze mvuga ngo Zabi Alonso ngo kuno vraiment no bandamurenganira uko yatanguriye Dani Carvajal ku ruhande kuri nimero 2 kuri gatatu witwa Alvaro Carreras ni nawe yaranahari no bandamurenganira
cengaruka hagati mu kibuga kanatsinda n'ibitsindo vyinshi urabona ko byavuye hariya mugabo ndaza kuvuga impamvu kashaza hagati mu kibuga uzanye umugabo yitwa Twoyitegako Federico Valverde na Jude Bellingham Arda yamukinishije ku ruhande iyi ni nka nimero ndwi hariya ahantu bavuga yuko ni ajya navuga ngo ni erere oya ahantu yarakorerere nini cyane aho aho yarakorerere nini iyerere mu bisanzwe je nanje niyo erere burya mbona umenga ni clear basi ivugika naje ni nawe nerere ivugika je ku bwanje ko nahereye ko mbere kanatsinda ni nayo erereje ku bwanje nsa nuwamutoye ko nini cyane sho je sere namutoye cyane ahubwo nerereje ku bwanje mbona umenga iravugika kuruta defense kubera ko navuga ko uravye basi ivyo yakinishije n'ivyo yarakeneye gukina ubundi iyo bajya bakinyi bamuha ivyo yari yifuza ko bamukinira hajyana mu kibuga bari ko bafashe yagerageje kurondeza abakinyi bane hagati mu kibuga aravuga ngo nuvuga rudagiriza aragaruka cyane kubera ko Real Madrid bafise ikibazo kimwe nimba afise umugabo yitwa Ardagire nimba afise Tchouameni hagira n'umugabo yitwa Federico Valverde hagati nk'uko yarasanzwe bakinisha nkagira na Franco Masato ku rundi ruhande nza ko afise equipe n'ivyo nziza yubatse hagati mu kibuga mugabo abakinyi hari ikintu kimwe bose bahuriye ko badashobora kumpa cyitwa gukontrola rukino Arda ashobora kugukinira vyiza mugabo ntazogufasha gucenga abakinyi batatu kugira ngo atume haba clearance mu kibuga ntazogumye balo kugira ngo atuma abakinyi bamuza ko hanyuma azi gutanga pass ku bagenzi we azitange neza oya agifata balo ararondeza abagenzi we akabaye imipira yunamura amaso karaba akunamura amaso akaraba kanatsinda niyo yatawe yunamuye ngo atera atanga direct urabona ngo ni wa mugabo atagerageza kudugana ngo atuma abakinyi bamwiruka ko hanyuma ciriki inzira abandi bakinyi bagenzi we biza gutuma umukinyi yitwa Federico Valverde yisanga buri gihe mu kibazo cyo kubura ahantu namwe ashobora gucisha umupira ngo aduge canke ngo yiruka ci hagati niyo agerageje kwiruka yiruka aca ku ruhande azunguruka rero ibi novuga ko ibi bihuriye ko Fede ntashobora kubikora Tchouameni ntashobora kubikora Arda ntashobora kubikora umukinyi wenyene muri Real Madrid ashobora kubikora yitwa Jude Bellingham ariko Jude Bellingham nyene nivyaje muri match ya mbere avuye mu mvune match ya mbere araje atweretse nivyo match novuga ko itari mbi cyane kubera ko yagerageje kubikora mu kibuga hagati urabona ko yari yaje amengo y'umusubirizi urukino baheruka gukina kandi kanatsinda bikinye neza je ko bwanye novuga ngo uravye Zabi ivyo yari yagerageje kurondera mu kibuga ntivyari bibi kubera ko n'uwo Franco Masato vy'ukuri biragaragara ngo nubwo ariko arakina neza hagati nako muri burya busatirizi ntari efficace mu bintu ariko arakora rero je ko bwanje nta kibazo na kimwe nabona mu vyo yakoze hagati mu kibuga mugabo byamutaye hasi ariko nyene ntaraguciramwo sinzi ko turaza kuja mu maerere yabaye mu kibuga kandi nivyacibiba mu nyuma je ku bwanje ariko Patrick hari ikintu warusa nkaho uvuze ngo gukoresha bamiliye bagera kuri bane kwa Xabi Alonso ngo nuko batamuhaye ivyo yari yifuza ngo ubundi yarakoze cyumviro ciza sawa nivyo cari cyumviro ciza iki cyumviro ciza cari kuba cyumviro ciza bivanye n'umugwi muguhe guhura nawo ugiye guhura na Levante ico ni cyumviro ciza ugiye guhura na Sociedad ico ni cyumviro ciza rero Oviedo ico ni cyumviro ciza kuko bizogufasha gufata umugwi mugiye guhura nawo neza cyane ku rwego rwo hejuru kandi unawusumbe kumbure kuri shingiye kuri amanota bakunda gutanga kuri amapurusa bakunda gutanga Real Madrid yaronse 82